aha honyine ngaha dufise imiduga utuduga dushika kuri 6 aha gusa ngaha rero utwo tuduga tumwe hari utwo usanga twapakiye nk'ifu tujana hariya muri side utundi ukajana hariya utundi ukajana iyo bako ngaho tukeneye abashoferi rero kandi dushaka guha akazi abantu b'abanywanyi bacu ikindi naco ikibonobono wumve yuko turi mu gihugu cyose nk'ubu turahangayika iyo turiko turarungika nk'ibintu mu Rutana rero ngaha dukeneye amakamyo amwe aja kurangura ibigori ayanda manukana ikibonobono ayanda jana mu mahingurira ayanda jana mu mahingurira atandukanye ko tutegekanya gukora ibintu byinshi ibyo turiko turakora vyonyene ubusibike rero muri ivyo turakeneye abashoferi twahise nyuma iyi nayo turashira ko etikete iyi ni shampoo hano kuko umushatsi mwiza ngabo nibaza ko wagizwe uko n'agashampo shampoo iyi ni shampoo rero yoyo ahamvuza ibiciro nkabivuga boca baza kuyiyohora boza ari benshi kuko irazimbutse dufatiye ku yindi shampoo ikorwa n'ayandi ma company rero iyi nayo ni shampoo kuri bamwe bafite amasalon bose noneho shampoo ikora barabizi ivyo ikora koza mu mutwe kugira ngo imishatsi imere neza imba n'ibindi hanyuma rero ikindi kintu kiko kiraryohera umutima wanje gose kuba twagishitseko ni ipiripiri akubona na etikete turashirako iyi ni piripiri ya yindi ushiramwo imarimwe gutya udafise ya peti ukacubirya vyose ipiripiri kabisa ni nayo nyene irazimbutse cane gose ariko ni ikintu ubona ko no hanze gishobora kugenda okay hano naho tugeze ni yindi sale murana ko ari sale nini turatanga nk'ubu izo ntebe ziri ngaha n'abantu bariko bariga ivyo gukina amareresi byose baravyigira ngaha ya turabishiramo umutahe gwaruka ni muntu mbe kugira ngo twokipe gwaruka beke kwirwa rurayerera kandi dukuze impano zabo hama rero aha rero naho ngira ngo murabibona navuze vyinshi aya ni ya mavuta y'igitangaza amavuta ikibonobono twashize make ngaha kugira ngo tuyabereke kuri riteka mwaduteye kuza kutugendera ni amavuta y'ikibonobono izi ni mililitiro 65 izi ngirana jana inga turabirangana aka oya zose ni 65 aka tukadandaza 15,000 aka urashobora kugura 15 ukakisiga ukaronka 150,000 kubera idiri hanyuma muri wa mugambi rero wo kubandanya twagura twaraguze ihegitari 2 mu Ruyigi aho tuzokwimurira ya izine rero ikora amasabune mwatweretse aho mwakirira abanywanyi bashasha ni ngaha muri Bujumbura gusa mbega no mu yandi ma province ho bariho biro ibakira dufise ntubona dufise muri zikana hariko ari 18 hose turafisteho amabiro kandi ni hake usanga tudafiseho nka 2 3 4 gutyo hego hariho byukuri naho usanga tutararonka na hamwe ubundi bwo nko ngaho Bujumbura aha uturondeye kuva mu Ruziba mu Kanyosha ku isoko ya ruguru mu Gisyo mu Kinindo ku Musaga ukaza nga muri Kote ukagenda mu Kamenge ho ni 2 mu Kinama turiyo mu Gatunguru Rubirizi aho sari abantu bacu ndabaramukije abakunzi ba Agaciro Media nizera ko meze neza ahiwanyu mu nkundire ndabahe ikaze mu kiganiro cacu cuno musi c'est bel et bien ni na merveille muri kumwe turi kumwe na David mumubonye muca mubona yuko ari kibonobono
camutera mubona kibonobono kandi sijya mbere tumugendeye none umunsi turagarutse kumugendera kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze adutembereze kugira ngo bamwe bafise amakenga babone ko bya bintu biri serieux. Reka ndamuhe ikaze rero abanze aturamutse yongere idondore n'abashasha. Murakoze cyane ubwa mbere ndashimiye Imana ko tugeze kuno munsi genekerezo rya 12 kwezi kwa 12 mu 2025. Nshimiye kandi Agaciro Media ku kigoro kadasanzwe mwagize ko kuva hariya iwanyu mugashika hano aho dusanzwe dukorera ku cicaro gikuru c'urunani rw'amasosiyete koperative Kibonobono ndongoye gwitwa Inaskoki. Rero naha mwadusanze kubatanzi je nitwa David Tuyisabe. Mwagiye mumbona kenshi ku Gaciro Media mu gihe c'intango ndiko ndavuga ko tuzorima ikibonobono hanyuma tugihingure tugishore hanze. Ni muri iyo ntumbero rero turi hano tuko turabandanya ivyo bikorwa turima ikibonobono duhingura ya mavuta naho taragira aho dushora hanze. Hariho n'iyindi migambi myinshi cyane iherekeza kibonobono dukora. Rero kuba mwaje ngaha mwumve ko ndabashimiye kandi n'abariko baradukurikirana mu itegeko tugiye kubereka aho ibikorwa vya kibonobono bigeze nkuko bari baje kubivuga. Lego imbere yuko ugenda kutwereka ibikorwa mwari mwatubwiye yuko muri ko murahimiriza bene igihugu kurima ikibonobono kandi biba bigoye mu gihe ikintu ari gishasha. Mbega mubona bariko baravyumva bariko kiretse abarima gusa n'abashora mubona biyongera? Murakoze vy'ukuri bagiye bavyumva mu ntango niho vyari bigoye ariko ubu ndavye abarimye uno mwaka muri kino gihe cirima kuva mu kw'icenda gushika aha tugeze ko turacabandanya turima kugeza mu kwa gatatu kwera ikibonobono nkuko mukibona ngaha ni cuma. Rero vy'ukuri bariko baravyumva hama kandi n'abashora barashora ko turabagurira. Ndibuka yuko ubushize twaberetse wari yashoye itoni menga zari 5 batari 2 ko mu nyuma aramaze gushora itoni zishika kuri 10 n'igice akaba amaze kuronka miliyoni 105 kubw'ikibonobono yashoye. Umva nk'ubu uyo niyagenda agashingira intahe abandi je naragiye barangurira n'abandi bazogira ingoga zo gushora. Rero sabarima gusa kuko umva abonyene barima nibo bagaruka bagashora. Twabonye giteye no ngaha aha turi. Mbega ikibonobono nta hantu na hamwe kitamera? Oya mu Burundi kweri twasanze atana hamwe kuko gushika ubu turavyemeza bivanye nuko turi benshi dukorera mu ntara zose nta numwe aratera tubwire ngo twebwe iwacu ntibihaba. Kugira umusaruro ube mwinshi ku bitegwa bindi hariho umwavu canke n'ibindi ama produits chimiques naco nta ma produits chimiques kiba gikeneye kugira ngo umwimbu ube mwinshi. Mu bisanzwe ikibonobono nubwo gikozwe naco nyene mu ifumbire gisanzwe ari ifumbire ariko naco ni gitegwa ni kimera rero kirarya naco nyene kirakeneye umwavu ariko twebwe ntabwo twankuraje canke dutera intege abantu gukoresha uyo mwavu urimo ama produits chimiques ako tubatera intege kugira ngo bakoreshe umwavu w'ikirundi narirya ari ibintu tuzoshora hanze ejo abatugurira ntibazova binebagura ngo mwabirimishije ama produits chimiques. Tugumane rero kugira ngo tubereke aho ibikorwa bigeze. Murakoze ndashobora kugenda hano turi murabona hano aha twinjiye ni muri biro novuga ya Kibonobono Bujumbura meri kubera abatabitahura Kibonobono twaragutse gose bituma rero tuca tugira amakoperative menshi arimo abene gihugu bato nkuko mwagiye mwumva mvuga ko ari umugambi w'abantu bato yahavuye rero ikura gose duca twishira mu migwi. Aha rero hambere twinjiye ni ku cicaro ca Kibonobono Bujumbura meri murabona
aha kano kantu kameze nka gishe, aha niho abantu bashasha bazanye imitahe, abaje kugura bimwe mu byo dukora, abaje gutora inyungu kuko ariho uburyo buke dutangamo inyungu kubazanye imitahe yo kutugurana, hariho amahera y'inyungu zinyaruka, hariho imitahe uyatanze uba ushaka inyungu zihuta. Rero abo duca tugenda turabaha izo nyungu zabo ku kwezi gusa yo ni menshi, utanga umuriyoni hanyuma ku kwezi rero tukagenda turaguha ayo waronse. Ivyo byose rero bibera hano, hanyuma murabona hano ugeze ngaha, iyi ni intebe aho bakirira abashasha, kubera ngira ngo ari amasaha ya saa sita abantu bararuhutse, ntimusanze bashasha kuko ngaha twakira abantu benshi cane, anako baheza bakabakira, bakabatunganiriza, bakabereka bimwe mu byo dukora. Hanyuma rero uyu ari ngaha anako yasanze amahera hano. Hariho uwundi mugambi wundi turiko turategura, tutashimye kuvugira hejuru. Hagira uja kundondera mbaza tuwo mugambi mutashimye kuvugira hejuru n'uwuhe. Urahari wo mwibanga ntangere, w'abantu nyene b'indani mugabo mwiza cane. Hanyuma ni hano hama naho murabona ko zini imbuto z'ikibonobono baba baje kugura imbuto, turazirobanura ndaja kubibereka harya. Izi rero n'imbuto zirobanuye nziza cane, ushobora kurima ugahita uronka inyungu. Rero plutôt umwimbu uzikeneye urumva uzironkera hano. Hanyuma ibi navyo mubona hano, iyi nifu nubwo handitse ko kibonobono, iyi nifu y'ibigori, iyi n'imifuko y'ibiro 5, n'imifuko y'ibiro 10, yani imifuko y'ibiro 25 nkuko bisanzwe bitekerwa. Hano rero haba hari inke, mugabo uru n'uruganda runini cyane, tugerageje kuraba ni ifu mwihingurira nyene muri ifu y'ibigori twihingurira, hama tukaja turishorera twebwe nyene nk'abanywanyi, umva turi benshi. Rero ni muri wa mugambi wo kuvuga ati twiha akazi, tugwaruka gose, muze tuje hamwe uzana 12,000 twiha akazi. Muri uko kwiha akazi rero nubwo twavuze ivyo kurima ikibonobono gusa, umva ntivyagarukiye mu kurima ikibonobono gusa, ahubwo twagiye dukereya canke tukaba tugenda dukereya iyindi migambi myinshi ku ruhande ituma dushobora kwiha akazi. Nk'uru ruganda vy'ukuri ni uruganda runini cyane, twe dukora ifu nyinshi, nuko ngira ngo umwanya ari muto, ikindi gihe muzoze tubereke ahingurirwa inofu. Usanga batondetse kuva hasi gushika hariya hejuru, tugapakira ifu iva ngaha igenda no gushika ngira ngo mu Cankuzo. Ego mu Cankuzo ntituratangura kwishikanayo, mugabo mu Rutana hariya muri Sosumo ku Rubaho bariko baragura ifu ya kibonobono abanywanyi, kandi bakayigura iziyimvye. Ni ibintu rero biriko biraduha inyungu nyinshi, kandi bica bituma abatari bake baca baguma baronka akazi. Nkaho ibigurwa ngaha twebwe ku kiro urana ko ipanze mu migwi n'ibiro 5, 10, dufatiye ku kiro. Aho ifu yacu iri hose igurwa 3,700 ikiro, kuko ni yafu ya kawunga première qualité imwe ikoboye kukiri mu migwi. Ahandi hose naho wozunguka nka mu gisagara kiretse abayiranguza, aho iri kuri make ni 3,900, 4,000, aho ni make. Kugira rero ushobore kugura kuri iyi fu bisaba ko buri umunywanyi. Oya, twebwe ubu twe twaratanze uburenganzira, umuntu wese ashaka kugura aragura, ko n'uruganda ni nyinshi, tuvuze ngo igurwe n'abanywanyi gusa twohomba. Mugabo ku muntu agura atari umunywanyi aba ariko arahomba, kubera aba ariko aradutungisha, kandi nawe nyene yarafise amahirwe yo gushira muri 12,000, hanyuma ku nyungu tuzoronka cyangwa ko tuzogenda dutera imbere, akazoheza akabamwo nawe akaronka icaraga abana. Ko nk'ubu nk'ibi ibi tuko turabikorera hano, tuko turakora ubwoko bumwe bw'ifu ya kawunga, ariko objectif
twarasavye ahantu muri komine imwe ntashimye kuvuga mugabo twaradepoje dossier kugira ngo muri leta baduhe itongo turakoreramo imigambi ya koperative. Twarasavye ahantu hangana ni hegitari kandi twizera ko bizokunda kugira ngo twubake rero uruganda runini ruzohingura ifu ubwoko bwose bw'amafu afungurwa ngaha mu Burundi. Uhereye kuri iyi yumva kuzoba guterura tuca twimurirayo ni haruguru gatoyi mu ntara zo hagati ngaha nyene muri Bujumbura. Hanyuma tuzoca rero dufata ibigori tuje turabironga, turafise amamashine azoca bikaranga kugira ngo ce tudandaza ifu y'ibigori idakoboye mugabo ibigori bikaranze. Hanyuma rero gushira ko rero nabijya bindi ifu y'ingano, ifu y'ingano, ifu y'imyumbati. Hanyuma kandi urabona ko ngaha dutekera kuva ku biro 5, hari igihe ushobora gusanga umuntu yikenereye ikiro kimwe. Turafise n'umugambi wo kurondera agwiza tunga canke ugwaruka nyene bazana amahera, hanyuma tuje tugura ibimashine binini bizodufasha kwikorera ibitekezo dukoresheje ibitumbatumba vy'igitoke. Kandi nasanze mu Burundi hari abantu bamaze kubikora. Nabonye uwo mu ntara ya Karusi ya kera muri commune Shombo ubu ni Gitega ariko arabikora. Twere twaravyiyumviriye mu ntumbero kugira ngo tubikore kugira ngo zohore dutekera ikiro kimwe, ibiro 2, ibiro 3, 5, 10 kuduga gutyo. Ya nuko rero turiko turakora mu ntumbero yo kwiteza imbere. Mwatweretse aho mwakirira abanwanyi bashasha ni ngaha muri Bujumbura gusa, mbega no mu yandi ma province hoba hariho biro ibakira? Dufise ntubona dufise muri zikana haruko ari 18 hose turafisteho amabiro kandi ni hake usanga tudafiseho nka 2, 3, 4 gutyo. Hariho vy'ukuri naho usanga tutararonka na hamwe ubundi bwo nko ngahe Bujumbura. Aha uturondeye kuva mu Ruziba mu Kanyosha ku isoko ya ruguru mu Gisyo mu Kinindo ku Musaga ukaza nga muri Kote ukagenda mu Kamenge ho ni 2 mu Kinama turiyo mu Gatunguru Rubirizi aho se ari abantu bacu usanga turiyo. Wagenda rero mu ntara hagati hose nuko yuko Igihanga turiyo, Ibubanza centre turiyo, kagenda mu Cibitoke hariya turiyo, kazunguruka mu Kayanza turiyo, Ngozi turiyo, Kirundo turiyo, Cankuzo umva ni muhira naho twarimiye. Mwarabonye ko nanye n'icubahiro ariho yadusanze rero turi hose. Rero kandi twabandanya tuvuga ati ushaka gutera imbere na kibonobono naza ni 2012 cyane cyane ugwaruka kuko aba bose uja kubona bambaye imyambaro ngaha n'abantu bakora muri kibonobono nabo nyene batanze ivyo 12 hama bobo amahigwa arabagwa ko bararonse akazi. Reka tubandanye ndabereke bo hano yarifu tumbere tuzovuga nako kindi gihe turadandaza n'umuceri aha hari muke ngira ngo bawumaze. Hama kandi ndanabibutse yuko dufise n'uruganda runini rundi rukora bene izisabune izi. Iyo rero aha ho dupakira ikamyo dutora ikamyo ya kwa Siyona ati ngo pakira isabune za miliyoni 50-60 utujanire nko mu Ruyigi, izindi ati tujanire mu Rumonge, izindi ati tujanire hariya mu Cibitoki gutyo. Izi zose dukora nyinshi cyane kandi byose biva muri ya mitahe 10,012. Hano hari 2 gusa izindi kubera aba bagomba kuzihitana. Izo sabuni muzikorera hehe? Nibi byose bikorerwa hehe? Bikorerwa ngaha nyene? Bijya birafise uruganda rwavyo bikorerwamo. Mwe muzana ngaha kugira ngo abantu baze gushorera. Tuzana kugira abanywanyi baze bagure barabigura cyane. Hama ibi birafise uruganda rwavyo aho bikorerwa. Ni ibi ni nyuma ya Kotebu. Ibi ni ngaha nyene mu Ngagara hirya hariya hafi ya komisariya ngira ngo national y'igipolisi. Hanyuma n'ikibonobono turafise aho tugihingurira. Turashobora kubandanya rero ndabereke hano zabindi nababwiye ati aziko nababwiye ati turarobanura rero imbuto. Urabona aba bari ngaha
bariko bararobanura bakuramwo ibihumbwa kugira ngo abarima baronke bavuga imbuto nziza. Urabona aba bose gushika hariya muri bino muri ibi muba mukuyemwo vy'ibihubwa ntaco kindi biheza bigafasha. Ibi rero nivyo tuca tuheza tukabikuramwo amavuta. Ivyo bisigaye ari ibihumbwa ntabwo tubita, turabikoramwo amavuta. Ya mavuta rero y'ikibonobono amwe azimvye cane, iritiro rimwe tugurisha 240. Ya andi uyisiga ukashita uba umugwiza tunga uyisize. Angawe usuko uyisize ama message ya je t'aime, I love you, nakupenda, nalingiyo, sinzi mu gishinwa ngene babivuga, woyakira. Usanzwe uri namwiza ukisiga ari kibonobono ucireshwa no muzungu. Tukibandanya tuvuga na pana umuzungu wavyo uvuga afise inote. Tubandaje tuvuga ibyiza bya iby'ikibonobono. Mwatanguye muri bibake canke abantu batavyumva ariko ubu bariko baravyumva. Mbega ko novuga ati amasoko abandanya ba menshi bien sûr. Yabagura amasoko y'amavuta ntiturigera dushora hanze. Mugabo amavuta yose twagerageje guhingura ngaha yose barayagura. Aca hera n'ubu no mukanya mvuye muri izine iyo bayahingurira bariko barakora ayakozwe yose acagenda. Bivuze ko rero kumurimyi ndiko ndavuga kumurimyi asanzwe arima ikibonobono ko twumva amasoko ari karagwira nawe azoronka ko akarusha. Kumurimyi arimo ikibonobono nico gituma dutanga impanuro yuko ni vyiza kurima ikibonobono uri umunywanyi kugira ngo bwa mbere iyo wakironse ugishore tukugurire ngaho ikiro tukigura 10,000 ikiro kimwe, kandi baza ko nta kintu kiko kirarimwa ngaho kigura 10,000 ku kiro. Hanyuma mugabo rero iyo duhinguye tukaronkamwo izo nyungu nk'ubu nta nyinshi turaronka ko ataragira dushora hanze. Numva nitwahamagaranye n'icubahiro akagira idarapo kwa kundi urubona babigira mu zahabu hariya. Natwe turiteze kumuhamagara. Tumbwira ati nyari cubahiro ingo upepere ati Uburundi burashoye hanze amavuta y'ikibonobono. Ivyo rero tuzobishikako. Igihe rero tuzobishikako azoba ari inyungu nyinshi cane zitezwe. Muri ico gihe rero vyoba vyiza ko uwarimye yarasanzwe ari umunywanyi nawe yoheza akaronka ko izo nyungu. Ego ni investissement à long terme. Tubandanye ndakwereke ivyo kibonobono iriko irakora. Okay, murakoze cyane. Aha tugeze rero ni hariya biriya twavuze byari bijya vy'intango hari muri biro ya Bujumbura nko nabivuze. Hama rero hariho rero urunani rero twebwe dukorera aha hejuru kaduhera imbere ko dushika muri biro dukoreramwo. Ndabereke hano habona aha twinjiye muri kibonobono nyene inaskoki kwa runani rero rw'abarimyi b'ikibonobono. Urabona ko ni sale, ndabona umenga intebe zimwe bazipunguje mugabo iye kuvuga ivyo dukoreramo. Bwa mbere nk'iyo dushaka gukorana amanama hari igihe dutuma ko abaduserukira bose bari mu gihugu ajya amanama mato y'ukarishanya ubwenge baraza rero tugakorera ngaha. Iyi ni sale y'amanama mugabo kandi iyi sale ni multi service dufasha ibintu vyinshi muri kibonobono. Muri ya migambi tubandanya dukora yo guha akazi abana bariya hariho kibonobono auto école, ishure ryigisha amategeko y'ibarabara no kugendesha imiduga. Ni ishure ryamaze gutangura, ritanguye vuba mugabo abanyeshure ba mbere babijana basa naho bariko bararangiza ivyigwa vya pratique. Hasigaye aho baheraheza tubahe ama certificat ko theory yaraheze. Aba rero musanze bariko bariga aha baciyemo imigwi, hari abaza mu gitondo n'abaza ku mugoroba ko nabo nyene si bakabu bwa kabiri twaronse abashika kuri 40 biga hano muri iri shure ryacu rya auto école. Naha rero baca bigira urabona ko bafise amatablo bigirako abana rirya no mwigisha abigisha theory na pratique, ariko si wenyene hari ubundi bakorana.
ikindi kintu iyi sale idufasha kubera ko twasanze urwaruka rwinshi iyo baje ngaha kudusaba akazi tubwo ibintu byinshi dukoresha turashira imbere le digitalisation ibintu byose c'est du numérique dukoresha amamashini turafise logiciel wana nko kugira ngo dukontrole ibintu biba biriko birabera mu gihugu cose n'amahera ikibonobona barimye ibiki byose tubikorera muri logiciel logiciel yacu nini cyane yiwacu nyene ndakibonobona rero iyo urwaruka ruje gusaba akazi dusanga mu bijanye na informatique ata kintu by'ukuri benshi asohoka ku ma université baba batazi imashini rero karaba kumwirukana akazi aragakeneye twahisemwo rero guca twigisha na informatique hano ugiye uraraba urabona nk'izi ni mashine bigirako ishure ryaramaze gutangura nabo nyene bari mu guheza hano iyi ni projecteur ifasha iyo bariko baraprojecta ngaha kugira babone ivyo bariko barakora umva iyi sare kandi iragaruka ikadufasha muri ivyo hama ikindi nubwo uraba ngaho oye urabona hari ibintu vyanditse vy'icongereza kubera kandi ko kenshi muri kibono turashira ururimi rw'icongereza cane turashira ururimi rw'icongereza imbere cane bivanye nuko biba bisaba ko tuvugana n'abantu bo hirya no hino ko nk'aya mavuta azogurishirizwa hanze numva turashimbera ururimi rw'icongereza kubera ko iyo logiciel yacu usanga ikenera icongereza kandi nago rurimi novuga ruri tuko turabona rukoreshwa cyane muri commerce ku isi ubudandaje nuko rero naha rero turafise ishure yigisha icongereza mu ntango turamaze kuranka abanyeshuri bakeya kandi nk'ubu abanywanyi bacu tubatera intege ku gicongereza ko niyo baje gukora ikibazo ngaho buje utanga akazi dukoresheje ikibazo kiba kiri mu congereza kandi muri ico kibazo tubaza umva ikibazo tukibaza mu congereza kandi ugasanga harimwo n'ubumenyi ku mashini benshi rero usanga baronse ubusa nkarafapasi twarakoze ikibazo dukeneye abantu 5 duha akazi kandi cyari kiraka kimeze neza c'imisi 100 bazoronkamwo amahera ameze neza bwa abo 5 twarondera haje gukora 200 kandi kavuze ati dukeneye abantu bameze kuno abaje gukora twakuyemwo 3 nabamwe 5 twabashikanye kubera ko twasanze cyane ibijanye n'imashine atavyo bazi rero iyi sale hakuru n'ivyo dufasha kwigisha icongereza ishure rya auto école gukoreramo amanama cyo kimwe na informatique ibyo gufungura twabyumvise hariya ibyo gukora ifu muri kibonobono ibyo turabitahura ko abantu baba bakeneye gufungura twatahuye ibyo kwiga icongereza ko ari go rurimi rugezweho novuga kandi rukoreshwa n'ibihugu byinshi kandi imbono yanyu akaba ari iyo kuzoshora hanze ibyo amamashine navyo twabyumvise ariko turashaka kumenya ibyo auto école navyo ni mu ntumbero iyahe. Okay, ibya auto école ubwa mbere ni mu ntumbero kugira ngo twebwe duha akazi abantu b'abanywanyi bacu rero ugiye kuraba ngaha aha honyene ngaha dufise imiduga tuduga dushika kuri 6 aha gusa ngaha rero utwo tuduga tumwe hari utwo usanga twapakiye nk'ifu tujana hariya muri side utundi ukajana hariya utundi ukajana iyo bako ngaho tukeneye abashoferi rero kandi dushaka guha akazi abantu b'abanywanyi bacu ikindi naco ikibonobono wumve yuko turi mu gihugu cyose nk'ubu turahangayika iyo turiko turarungika nk'ibintu mu Rutana rero ngaha dukeneye amakamyo amwe aja kurangura ibigori ayanda amanukana ikibonobono ayanda jana mu mahinguriro ayanda jana mu mahinguriro atandukanye ko tutegekanya gukora ibintu byinshi ibyo turiko turakora vyonyene n'ubusibike rero muri ivyo turakeneye abashoferi twahisemo rero kuca dutanga amahigwe ko abantu biga imiduga b'abanywanyi bacu kugira ngo ejo ntitwakenera abashoferi ntibije gukoresha abantu bari nyuma kandi n'indani barimo hamwe kandi tutibagiye nuko imodoka rega twese twatanguye tugenda n'amaguru
twese twatanguye tugenda n'amaguru nk'ubu jewe natanguye mfise umushoferi ngenda n'amaguru mu nyuma ndaronka imodoka ko atayo narinzi ca ndondera umushoferi ko mu nyuma ndavuga oya reka ndavyige ca ndayiga ubu ibihumbi hafi amajana ngahe naho ransohora ku kwezi ntibigisohoka ubu ndi inyonga kandi ndi jenyene ngenda ahantu hariho hose nshaka rero hari igihe kwiga imodoka ntubuzi ejo ingene hazomera urashobora gutangura mu busa mu muryango Kenya nk'uwo mvukamwo akagera igihe imodoka ugahindura rero atayo waruzi urumva ko uco hangayika ni vyiza rero kandi kumenya imyuga cyo kimwerega n'ivyo bihugu biba bikeneye abakozi hari igihe ugendayo washikayo ukacuvuga ati je ndazi kunyonga imodoka uca usanga uronsa akazi wanashaka keza kaguhemba neza kubera uzi uwo mwuga rero mu Burundi twasanze tuzi imyuga mike kandi muri iyo myuga no kunyonga imodoka birimwo kwicara rero uzi umwuga ejo ntubuzi ejo hawe aho ushobora kwisanga iyo ntumbero rero mbega iyo umunyeshuri ahejeje ngaha yaba uwize icongereza canke uwize informatique muramuha urupapuro rwemeza yuko yakoze iryo shuri ego ivyo bitegerezwa kuba gutyo kuko bo muri auto-école utamuhaye urwo rupapuro ntibishoboka ko aronka permis hariya kandi turabakompanya tukabaherekeza nk'ubu abiteze kuja kugira pratique hariya n'imiduga tuzobatiza mugabo ni mu gihe barabanywanyi bacu ariko wagiye kwiga muri auto-école utari umunywanyi hageze kuja gukora pratique usanga ugiye urahangayika kugira uronke imodoka ikindi kintu naco wize rino shure ryacu bana nk'ubu naho uraba hajya hariho imiduga nk'ubu bamaze kunsinyara yuko ifu mu Kinindo yaheze n'ifu mu Ijabe yaheze naha rero ca tuvuga ati ca tubwira rero aba bize ngaha tukaguha amahirwe ngutora imodoka ngaha twarifu hariya kugira uburamenyera ibarabara uburaca experience gutyo nivyo hazobaho kugira extra hours amasaha arengako kuyo babwirizwa kwiga tuzogenda turatanga nka bonus kugira ngo bamenyere gose ibarabara hamejo nk'urugwaruka ushobora guhura n'umushoferi hajya akaguha pike ukaduga rimwe hariya ugasanga uraronse ayo wiririrwa urakoze okay hano naho tugeze ni yindi sale murana ko ari sale nini turatanga nk'ubu izo ntebe ziri ngaha n'abantu bariko bariga ivyo gukina amareresi byose barazigira ngaha ya turabishiramo umutahe gwaruka ni muntu byo kugira ngo twokipe gwaruka beke kwirwa rurayerera kandi dukuze impano zabo hama rero aha rero naho ngira ngo murabibona navuze byinshi ayre ni amavuta y'igitangaza amavuta y'ikibonobona twashize make ngaha kugira ngo tuyabereke kuri riteka mwaduteye kuza kutugendera ni amavuta y'ikibonobono izi ni mililitiro 65 izi ngirana ijana inga turabe birangana oya zose ni 65 tukadandaza ibihumbi 15 urashobora kugura 15 ukakisiga ukaronka 150,000 kubera idiri hanyuma muri wa mugambi rero wo kubandanya twagura twaraguze ihegitari 2 mu Ruyigi aho tuzokwimurira ya izine rero ikora amasabune imwe mwari mwambira ngaha zimwe zera iri hariya ni hato kugira dukore iyi sabune rero nayo idasanzwe smart clean soap kibonobono ni sabune ikorerwa muri kibonobono isabune nziza cyane yo kumesura iyi rero kuko twari gukora omo ijya omo dusanga omo idusaba ibintu byinshi ibitekerezo by'amasashe by'iki mugabo cha dusanga ibi byose ibi ahi wacu turashaka kuvyironkera kandi byukuri nawo uzogomba bipime umesuje iyi sabune iyi no kumesuza omo nziza niyi kandi nayiramba kandi ugiye ngaha Bujumbura mu alimentation mu mabutike menshi yo mu gisagara isabune urayisangayo
akabirya karimwo ni kamwe nakubwira yuko twebwe ibintu by'iwacu byose biba bizimbuza isabune aho uyironse kuri make ya nyuma ubugira promotion ayitanga ku 8,000 ariko by'ukuri dandazwa 10,000 hanabagira 12 ubwo twebwe tuyigurisha 7,000 baza kwirangura ku 7,000 twebwe ntituranguza hajya buryaga kenshi si cyane gusa mugabo abakeneye kurangura bazoze bazane ndwi bo bagenda batandaza 10,000 ibi tubikorera abanywanyi batanze 12 kuja kugura ikintu c'10,000 gura c'7,000 ayo bitatu ugenda uyaterere mu gakesi aba uguze zine ama 12 yawe azobagarutse zosigara mu nyungu hanyuma iyi nayo ntiturashira ko etikete iyi ni shampoo hano ko umushatsi mwiza ngabo nibaza ko wagizwe uko n'agashampo shampoo iyi ni shampoo rero yoyo ahamvuza ibiciro nkabivuga boca baza kuyiyohora boza ari benshi kuko irazimbutse dufatiye ku yindi shampoo ikorwa n'ayandi ma company rero iyi nayo ni shampoo kuri bamwe bafite amasalon bose noneho shampoo ikora barabizi ivyo ikora koza mu mutwe kugira ngo imishatsi imere neza imba n'ibindi hanyuma rero ikindi kintu kiko cyaryohera umutima wanje gose kuba twagishitseko ni ipiripiri akubona na etikete turashirako iyi ni piripiri ya yindi ushiramwo imarimwe gutya udafise ya peti ukacubirya vyose ipiripiri kabisa ni nayo nyene irazimbutse cane gose ariko ni kintu ubona ko no hanze gishobora kugenda kuko uravye abahingura ipiripiri kenshi nibayihingura ku rugero runini batwe kubera ko dufise abanywanyi benshi tuba dufise objectif yo kugira ngo tuje tubabwira ati ni murima ni piripiri tuzobagurira hama nako cyo tuyihingura dushobora no kuyishora muri Chine nko muri Chine ho urumva ipiripiri barayifana gose kandi irazimvye eka noneho ikiro c'ipiripiri hanze kirazimvye mu diaspora uri kuranyumviriza ukabona kakantu koronka isoko iwanyu mpamagara ndagutemwo ipiripiri hanyuma nawe wiyungukire natwe duteze imbere iki gihugu cacu nitwebwe nyine tubwira ko cibakira ikibazo mfise ibi byose muramaze kubishikako ndabona mwaramaze guhingura ibitari bike none by'ukuri kwiki mudatangura gushora hanze kubera iki mudatangura gushora hanze kandi gutangura gushora hanze ubwa mbere bitumwa n'iki hariho novuga uburyo kuba ugwaruka batariko baratwumva n'abavyeyi ngo bagurire imitahe 12 abana babo canke nabo nyene bagure bazana amahera kugira ngo dukore vyinshi ubundi bwo tufise uburyo bwokora vyinshi bisha bidufasha gushora hanze nk'ipiripiri yoyo tuyirondeye ngaha ku isoko iriho twoyegeranya ugasanga turatanguye gushora hanze mbwe cyazo cyo gushora hanze aho kigorera badusaba quantité nini ugasanga twebwe ntayo dufise kandi kubera ko abantu bose usanga bikorana uca usanga wewe Dina urakora ipiripiri uri arakora ipiripiri uri arakora ipiripiri usanga reko rata ubumwe buhari twebwe rero ubwo ubumwe bw'abarundi twashimye kubushiraho biciye mu bikorwa aha rero ni muri biro icicaro gikuru ca Inaskoki ari mu cicaro gikuru ca Inaskoki aha twinjiye ni akeye na secretariat na immatriculation murabona abakorera ngaha aha akeye secretariat immatriculation ya nimero matricule dutanga aha naho urabona ni staff ya stock na commerce aha niho habaho gukontrola ibintu vyose biba biriko birakogwa abajejwe amastoke abajejwe ibijanye nkuriya n'ubujejwe ubudandaji uriya n'ubujejwe ibijanye na hotekole ko turatekanya no kuyishira buca dutangura igitega kuri ino ndwi hanyuma n'ahandi hose tuzojayo
hanyuma rero abajejwe gukominikana n'abantu tuba dukora n'abapartenere, abajejwe kwakira imitahe, abajejwe gukontorora biba biriko birakogwa. Bon, kenshi ni hano urabona, ni hano tubandanye hano, aba bose baba bari ku mamashini hano, nta bindi baba bariko barakora, bariko baridentifia abamambre kugira ngo amadone yabo natakare. Ni kuvuga ikintu kijanye n'amadone, ibiharuro, imitahe, ikituye, redone ni ngaha. Hanyuma aha dushitse naho ni muri aha tugeze ni muri media audiovisuelle. Winjiyeyo urabona yuko ari muri media, kuko turafise ikimenyesha makuru citwa Kibonobono media. Ikimenyesha makuru citwa Kibonobono media. Aba rero abariko baratunganya ibijanye natwe n'amakuru dushira hanze mu gusobanurira abanywanyi bacu ibi na biriya. Hanyuma ndabona n'agapankarte ngaha ka Kibonobono. Ndabona bazotwakure abifuza kuza kwiga muri Otoyikole. Naho nyine narabanywanyi babanza kuba abanywanyi nahatabara abanywanyi baremere. Tembereza turabonye byinshi bitandukanye ibyo mukora, aho dusanze ahubwo atari Kibonobono gusa twari tuzi, dusanze harimo amaproje menshi, kandi amaproje menshi novuga aza ashira imbere ugwaruka kandi agatanga akazi kuri bose n'abato bato. Twabonye yuko baheza bagashikirwa. Narifise utubaza imbere yuko turangiza ikiganiro cacu. Mu kiganiro giheruka mwaratubwiye yuko hari ibyo mu data kujya twabonye abantu bariko baratora bagakuramo ibicafu ibyo mudakenera gose. Mwaratubwiye yuko ari nka matière première akoreshwa cane mu mahinguriro kanaka, ari umwimbu ukomeye gose, ari nuvuga ifumbire ikomeye cane. Mbega ngaha ko hari amashirahamwe menshi asanzwe ahingura ibintu bijanye n'ifumbire, mbega ayo mashirahamwe mubona agura ayo madeshe canke ntibarahimirizwa neza? Murakoze. Oya, ntabwo ayagura, kuko nubwo yaturondera ko ntayo twobaha. Hano kubera natwe dufise uwo mugambi ukuzoshiraho ihinguriro rihingura ifumbire, kubera tutihinguriye ifumbire burya vyotugora. Vyotugora kugira ngo turonke ibigori. Rero bisaba twihingurira ifumbire, tuyitange mu banywanyi bacu, tubaherekeze barime ibigori, hama tubibagurire kugira ngo rwa ruganda rwacu rugume rufise ubuzima. Ubundi bwo dushinze uruganda tugatangura gupunguza ibiciro, bene ibigori boheza bakabitwima, canke abafise inganda bafise uburyo bwinshi, havuca usanga turiko turaja muri novuga conflit mu matati nabo. Ariko twihinguriye ifumbire hama tukirimira ikigori tukacihingurira iwacu nyene, umva ko tutazoheza ngo tukibure. Nuko vision yacu yubatswe. Mwaratubwiye yuko hariho bamwe batoye imbuto mwabahaye bakayiteragira, hariho n'abandi usanga ikibonobono bagikura mu ishamba bakaza kubagurishako, kandi mwaratubwiye yuko mushobora kubitandukanya. Ayo ico mwabahaye barime canke ico bakuye mu ishamba mushobora kubitandukanya. Mbega ni cahe entre ico mwabahaye barime canke ico bakuye mu ishamba, ni cahe novuga yuko kivamwo umusaruro umeze neza canke ni kiri efficace cane? Mu bisanzwe caba ico twabahaye caba kiva mu ishamba, ico twabahaye nuko kivamwo umusaruro uri efficace nkuko wari ubivuze mwinshi tuba dukeneye, ariko kandi twahisemwo ikiboneka ari cinshi. Ubundi bwo cyose ni sawa, hama kandi ico twahisemwo gifise n'ibitete binini bituma ubakirimye ashobora kugwiza umwimbu. Mbega nko mu ntara za ruguru mubona iryo himirizwa ry'amakoperative, baje mu makoperative canke mu makoperative ya Kibonobono, mubona bariko baravyumva?
canke akamo ndavuga mu ntara za ruguru yego hariho intara zimwe zimwe gusa usanga bitameze neza gose novuga nka Muyinga ariko haratanguyeyo turarimayo ariko tubona umenga iri nyuma tugerageje ku zindi ntara zose kugeranya n'izindi ntara zose ariko ahandi by'ukuri baravyumva cane gose mugabe bakibonobono barawakiriye abarundi ni beza Imana ibahezagire ariko kandi turacari bake cyane kubitigira ivyo abantu twipfuza hari abantu bahora bakoresha novuga amaproduit aba avuye hanze aba bamaze gukoresha amaproduit yiwanyu baramaze kubaha feedback bakababwira ati ibintu mwaduhaye bimeze neza cyane okay. Ico batubwira urona nk'ibi ni ibi n'ubundi zini produit mu bisanzwe ziva hanze savon liquide n'indi produit chimique bateranya biva hanze ibisi ntabwo biva iwacu kandi mu bisanzwe bitubikoze vuba ana nk'iyo itaraja ko etikete ntiranakoreshwa ariko iyi maze kuja ko etikete iramaze gukoreshwa rero baramaze kutubwira yuko ari sawa cane gose ni sabune nk'izindi gusa ahubwo akabijya nuko ibizimbutse hanyuma ico rero amaze kutubwira ni iki ari ibintu bavuga gazo bukavuga bwo ni n'ububeshi barakubwira ibintu aya mavuta yabakijije je nta kintu ngira na malaria ngirayo baravuga ibintu ngaha aya mavuta bakiza ku buryo umuntu muyaza amaze kuyakoresha akubwira yuko ngira ngo kudatunga amavuta y'ikibonobono mu nzu ari icaha ibi nivyo bamaze kutuzanira feedback nziza cane gose bemeza nta muntu n'umwe turumva aza aponda aya mavuta bose bayavuga neza yego kandi ni nayo produit iyamuka ngaha nyene mu Burundi tuko turakora niyindi je nibaza ko ari ipiripiri ipiripiri nka je ndayikunda ipiripiri ndayikunda cane ipiripiri iyi niyo ngaha iwacu mu Burundi kandi baza yuko hamwe na kibonobono abarimyi ipiripiri bagiye gushikirirwa nabo nyene gira akajambo mubwiye bataraba abanywanyi nkuko mwama mubikora abataraba abanywanyi nimumvirize nkitangura bavuga ndi umu escrow sivyo ariko aho tugeze turiko twaba abantu 225 hafi 30 z'abanywanyi rero abo bose abantu bose turi kumwe bose baje nabo nyene kumburi bafise amakenga ariko baramaze gushikama baravuga ati David turabona yuko utavuga ari seriye rero jende seriye wowe utaramunywanyi iri terambere ntirigucike kubera baratanguye kumbwira yuko mu 2026 twoduza umutahe tukawukura ku 2012 ushobora rero we kuzoza twaramaze kuduza ukaba wihombeye ingo bicitswe uyu munsi twebwe nta kintu na kimwe tutazokora gishobora kuduha amafaranga ko duharanira umurundi ahaze umurundi aguwe neza rero wowe utaramunywanyi 2012 urayafise na wewe uriko uratwumviriza ufise ayarenga 12 ntukeneye inyungu mugabo dushigikire nk'ugwaruka rukomoka mu miryango ikenye twishize hamwe kugira ngo twihe akazi nico rero nokubwira wewe uriko uranyumviriza kandi nizere yuko abatari bake muja kunyakura gusa ndenze mu kano kantu unyandikiye ntabwo ari je tuganira turafise abantu twahaye akazi benshi cyane baraba amajana 200 tubita aba agent innovateur kubera urumva ko ana nk'uyu mwanya ndiko ndakora interview wandondaye yambutse mugabo sinogusigurira ido nido ry'ibintu byose turafise abantu rero dufise nk'abaje nk'abaje ubona babaje bari mikashi ko n'ubu ndiko turategura ikintu cyitwa kibonobono cash nicatangura tuzobahamagara muze tubabwire uko gikora kizabikora kujya nyene kwa limikashi aha rero unyandikiye nca ntora nimero yawe nkaca ndayiha umwe muri abo bantu niwe muheza mukaganira hanyuma ushizemo imitahe nawe arafise ico yungukako ingo basi upfume uja mu ba agent innovateur reka bararonka amahera menshi nivyo novuga reka tubakengurukire cyane nizera ko tuzogaruka tubona mugeze kandi ku rundi rwego
nkuko turiko turabibona uko tubasize siko tugaruka tubasanga. Ndabakengurukire cyane rero nongere nkengurukire mwebwe mwese mweko muradukurikirana. C'est Nina Merveille. Dore muri commentaire canke tumwakure kugira ngo natwe tuba abanywanyi bakibonobono ko murumva yuko ama avantage ari menshi. Tuzosubira utaha.